bakunze bishyira hamwe BMBC turabaramukije je muri kumwe nitwa Uwamahoro Asheri. Uyu munsi tukaba tugiye kubayagira turi kumwe n'umuyobozi mukuru wishyira hamwe BMBC. Mu minsi heze twarahimbaje isabukuru y'imyaka 10 ishyira hamwe BMBC rimaze riri ku kivi. Rero kuva ico gihe umuyobozi mukuru ntiyari bwaronke akandi kanya ho gusubira kuyaga n'abantu badukurikirana bari mu mihingo itandukanye y'isi. Uyu munsi twashatse ko tuyaga ku bintu bimwe bimwe. Umuyobozi mukuru cyambere na mbere tubanje kuguha ikaze muri studio za BMBC. Urakoze cyane Asheri. Naje ndagushimiye. Hanyuma ndaramukije abakunzi n'abakiriya ba BMBC. Cyane ko nande bakumbuye haraciye iminsi tutavugana. Mwarateguye urubanza rwo kugira ibisabukuru imyaka 10 tubayeho nka entreprise BMBC ikora ibikorwa byo kubakira amazu abantu batandukanye kandi mu mico itandukanye ngaha mu Burundi. Rero ibikorwa byari byinshi byakunda ko yaga n'abakunzi bacu naho abanyamakuru bacu babanaje baha amakuru mugabo nibaza ko ntibyakunda ko tugira ibiganiro nk'ibi iye kwera umwanya mutoyi. Rero kandi turi muci twaragize akazi kenshi cyane abakiriya benshi bitura BMBC guhera mu tugira ivyigwa dutegura imigambi ikambere nawe tuko tubakira amazu baguma bagwira. Urakoze. Murakoze namwe. Hanyuma guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020 isi yose yaragiye irahura n'ibintu bitandukanye twovuga nka za COVID-19. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 naho neza na neza mu kwezi kwa kabiri isi yarasubiye guhura novuga n'ikindi cyago kidasanzwe aho hari intambara ziriko zirahuza ibihugu bigira ico bikoze cyane mu bijanye n'imibereho y'isi twovuga Ukraine hamwe no Burusiya. Iyo ntambara yaratumye ibintu byinshi byononekara kuvuga n'imibereho y'abantu irahinduka. Ariko rero muri kino gihe twarabonye yuko muri BMBC muri ko murarondera kwagura equipe ndetse na appel d'offre zaraciye ku mihora itandukanye mukoresha mu gutanga amakuru. Bisigura yuko BMBC ishaka kuzana abandi bantu nuvuga ayandi maraso mashasha ugwaruka rushasha muri BMBC. Mbega muyobozi mukuru wishyira hamwe BMBC tubonye ivyo bintu byose biriko birashikira isi tukabona nuko kuntu muri ko murubaka ishyira hamwe musanzwe murongoye, mbega ayo maraso mashasha agombaze azoshobora kuronka ivyo akora? Mbega hoho ni kubera iki mwashimye yuko equipe yo kwaguka tukaba benshi? Urakoze cyane Asheri. Urumva muraje ko abarundi ari basatu n'utwanje. Urumva uyu mugenzanje arahagaritse umutima ko kagomba gahere. Twagize appel d'offre yuko rero akazi kiwe kagomba gahere canka kabandi bakorana benshi ngaha. Ariko sivyo. Twebwe tumaze imyaka 10 kugira tubaye imyaka 10 tuyitangure turi ahantu tutazi, tutagira ibiro, tutagira ordinateur, tutagira ntagira n'ibirato mugabo mwemo tugeze ahantu turiko dugera ama projet manini dusigaye dufise amabanki atwizigira dukorana cyane. Umuyobozi wa BGF yavuze ati twaragize mariage na BMBC muravyibuka mu ijambo yaguze kusaba kuri imyaka 10 ko turi entreprise ya serie. Kugira tuba ba serie rero l'entreprise BMBC cyangwa BMBC yubaka amazu yubakira abarundi bo ngaha n'abari muri diaspora. Twari tumbereje muco no kwita format professionnel. Kugira entreprise professionnel rero ntiba nta carte de personnalité ibihari. Ni entreprise ushingiye kuri team nyene. Donc ushobora kumarisha David atari hari nico kitwa mwese muhari. Nagishaguriza izi entreprise umaratwara misakoshi mu modoka nziza gasanga mugabo abantu ntibayikunda sivyo. Rero turamaze imyaka 10. Muri iyo myaka 10 novuga ko twakuze cyane nkurikije ukuntu ibyo mu Burundi bigenda twarakuze cyane kugira mbere tutatigira twiyumvira
tugeze mu ma projet immobilier turi ku ya mbere mu mezi aza muzomenya izindi nyinshi muri BMBC Homes twarakuze gose rero ubu rero muri kije kunje mu Burundi bigenda kandi tugeze mu gihe andi ma entreprise mu Burundi acapfa kuko tuzi ko abantu beze mu Burundi benshi iyo bashinze abashinze akabakura nko mu bukene sivyo hatege abantu barakunze BMBC cyane bakaje sinyikenye nawe nugikenye bikorera sivyo ubibujumbura n'est-ce pas n'abandi bagenza benshi ubu babaye bafise umushahara kwa dusaba abakiriya benshi cyane badukunda bakuru ukuntu dukora sivyo mugabo rero dusamaye ahanyene niho zipfira nukuvuga harageze muri bya bihe twoshobora gutanga service umuntu ikintu hora asaba mu kwezi kumwe ngaha muri BMBC kubera tuhagaze kesho ubu tutazanya amaraso mashasha twoshobora kudatanga ikintu meza 5 kumwe ko handi abakiriya bagaca batwanga sivyo canke bagashavura ubu rero tugomba tuyiha amaraso mashasha BMBC mu kwinjizamwo aba engineer benshi kuri icyo nyine muyobozi mukuru w'ishyirahamwe BMBC tuhora tubona naje ndazi yuko hatabuze abantu benshi baba engineer usanga muzinanye bahana hariya mbega kubera iki mwashimye kugira appel d'offre mutahamagaye umwe nk'abo muzinanye cyangwa abandi bantu umuvuge muti naka muzane muga mugashima yuko ibintu bica ala public abantu bose bakabimenya igihugu cyose kikabimenya twenga muri BMBC turi efficace hatwe turi efficace muri BMBC nukuvuga ibintu byose twege twiyemeza turabikora niyo turiko turatanga akazi rero kubera governance no kwita iri ala hotel ariyo tuma iterambere rishoboka donc itemare de bonne gouvernance itagetinga abo bantu bari fo nta byimenyane bijamo ko natwe abantu baduha akazi nka muri diaspora aho mugahaye hakarore tugo turubaka tute quartier amazu 29 vuba mbere tuza kugurisha ndibaza ko nta uyu mwaka ntuhera tutaraza kugurisha turavyiza isigana igice kinini cy'abantu baho ntibagira batubona batuguriye amazu n'abantu turiko turakorera amazu n'ubu turiko turabubakira naho tubaze imyaka myinshi tuyubakira benshi turubaka amazu yabo tukayamara bataratubona bafatira kuri experience ku bushobozi bwacu efficacité kuba imvuga kuri natwe rero iyo systeme nyene nuko tubigenza nitangazo ryaciye ku mbuga n'est-ce pas abarundi rije baragoye uzobana ngo chef ngo twarazinanye ngo ndafise umwana ngo mumpera akazi ariko urumva sivyo turiko turarondera none tumuha akazi ibikorwa byanaka ntabikore neza abantu baca batwanka turiko tugira entreprise l'hôpital réformiste ihindura ukuntu ivyo mu kubaka bitanga mu Burundi dushingira ku bantu bashoboye ntidukeneye no kumenya niwo muntu yava ni kuntasa tuzobaha ibibazo ngo twaragize preselection kirumvikana hanyuma tuzobaha ibibazo hanyuma babikore ntidukeneye kumenya namwe byajare ego twarabyoye tubonye nk'abadamu bapostiye nabyo byajare ntitubwira ngaha niba babagore gusa bari foro bazobara abagore gusa niba bari abagabo gusa bazobara abagabo gusa twege mu gutanga akazi ngaha izo zindi critères bidashingiye kuri efficacité ntituzikeneye dukeneye ko rentable BMBC iba rentable iri efficace ubu turiko turiha amaraso mashasha mbere mu jambo hariya navuze muri kuri anniversaire kwisabukuru navuze yuko turi entreprise ipanze cyane mvuga yuko fisaba leta nabakomeye ari bo mwebwe navuze mbere yuko iyo tuba turi gisoda ta muntu yo dutsinda siko navuze navuze duse morali kwiye n'ubushobozi bwo kudefana no entreprise n'imigambi badushinga navuze nti iyo tuba turi abasirikare nta muntu yo dutsinda rero nitwogira igisoda gikomeye cyangwa entreprise ikomeye ngaha muri BMBC dushingiye ku bantu bimenyane bahinjiye batari bahabereye na kujya nyine abakiriya baduha akazi batatubuze kubera dushoboye ukabona umuntu muri Amerika ngo tumuntu genda hariya muri BMBC musinyane amasezerano twaramaze kuvugana mwene bati none abo bantu mwavuganye urabazi ndabazi muramaze kubona ati wegenda gusa ndabazi
natwe tuvuga ruti ingo muri BMBC nimba ushoboye uhakore ntidukeneye kumenya yumva kirumvikana n'abakongomani ngaha tubaza kirumvikana rero ni ivyo nibaza novuga hanyuma dushaka rero kuyihasa ndiko nabandanya mvuga ko ishaka kibazo yego dushaka kuyiha amaraso mashasha urumva twabonye ko ubu harageze aho twotanga service mbi dusamaye twosha tutanga kuza kujya kwiri bigenda ngaha mu gihugu kuza twatevye ama projet baduha ama dere twihaye gushikiza ibintu akanka uyu mugambi wo kongereza aba engineer n'abandi bakozi bashasha ubwo mujena na mugambi wacu kwigisha abakozi dusanganwe kugira bagume bongeza ubushobozi nugira ngo tugume turi entreprise nitwigiye dusezeranira abantu tudashoboye urumva hanyuma imigambi kandi nayo tuko turazezwa n'imishi cyane tuko dukore ama projet menshi cyane muri kino gihe abantu baradukunda uburyo bwiza bwo kuyakora nuko kuronka abakozi benshi bashoboye no kubaha morale yotuma baguma bahagarara entreprise kundi basivyo yego nibaza ko nashaka kwishaka ico kibazo rero vuba tuzaba turi benshi twiteze ko avala fedorane tuzaba tuyongeje ko abanjeneye nka 10 si ibintu bisanzwe uvyumva ega abashomeri ni benshi ariko ico sikintu bisanzwe muri entreprise nk'iyi yubatse n'urukundo abantu bayikunda murakoze cyane murakoze kandi no guhumuriza twebwe abasanzwe bakora muri BMBC yuko katagomba kaduherana twari twatinye twibaza ko akazi karaheze ariko murabyumva mwese yuko akazi kataduheranya ahubwo akazi kariko kariyongera rero tubaye turahikaze tugiye gufatanya urugendo mu kubandanya duha ama service neza abo twahora tuyaha eka n'abandi bantu bose bashaka yuko twobakorera ibintu bitandukanye yego hanyuma no kongera ikindi kintu kuri cyo nyene uvuze ngarutse gushaka kibazo ngira ngo kuri mwana sibira inyuma no kuvuga ngo twege muri BMBC manashaka kuza gukoresha ivyigwa ubu mu misi ibiri twatuma canke musi umwe twatumuhaye bivaye n'inzu yabitumye kwiga twatumuhaye ico cigwa kubera uburambe kandi gitomoye ko ngaha mumenye ko abantu bahazi ico basubya abandi bo baronka amakuru ngaha y'ukuri nta makuru kuryosha tuguha ngo inzu yawe inzo kuzimbuka itazimbutse ngo inzo kuzimba itazimvye tuvyamamwo tashaka ati habuze miliyoni 2 bizohera bino bihe kirumvikana yego rero kubera akazi twakoze cyane muri noci abakozi batiyongereye ivyo bintu nivyo ukunda byo turanyarutse cyane usanga murushe cyane mukanagwara nk'ubu musigaye muraranga keshi murakora tubona bitabereye kandi tuge intumbero ya BMBC si yo kugira ngo turebe gusa bidutunga abantu badukunda baduha akazi twaje guhindura ukuntu ibyo kwaka bigenda mu Burundi sibyo twazanye projet immobilier bita BMBC Homes y'amarogema social nk'ijya muri Komando yo mu Gahaye turabambere mu gihugu twabitanguye turafise n'indi migambi yo guhindura ukuntu ibyo kwaka bigona mu gihugu ntitwekora turi twenyene burya vuba atari kera tuzamesha indi migambi muri iyo sase nyene yerekana ko tutaje guca abandi baciye hanyuma dushaka gukuza entreprise ibe nini ihiganwe n'izi zose mubona zimva amahanga hanyuma batabona niyo twaciye dukeneye abantu b'abajene rero baba engineer bashoboye tubigishe ibyo badashoboye hanyuma dufashe mu iterambere ry'igihugu uko mutangi ikori uko dutangi ikori kwishami rya gitangi ikori ndazi ko abarundi batari bake barabayeho kubera BMBC ko tutataye ikori rifadika kugira entreprise yacu iguma ikori ryinshi iguma itanga akazi ku bantu benshi ilifo ko abantu bayikunda kugira bayikunda ifo kitangaje abakozi batuma itanga service nziza murakoze tuvuga tuye mwubake neza entreprise nishaka kubaka neza ifise abakozi badakwiye cyangwa badashoboye turabigisha ariko kandi birakenewe ko bafise n'igitigiri gikwiye nga muri entreprise kugira service dutanga zibe ziri rapide ziri précis kandi zirimwo ubunyamwuga rero umuntu wese yoba afise ico ashaka kubaza arashobora kudukontakta yifashishije buno buryo muriko murabona ngahanye kuri ekra butandukanye urashobora gukoresha mail canke ugakoresha WhatsApp eka n'ibindi byose mubona rero nkuko twama tubabwira iyo mwubatse mwubake neza hamwe na BMBC